uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa 12 chance nziza rero kubarondose rero umwanya wo gusoma amatariki ahura rero n'ukwezi voilà ndabifuriza ibihe byiza rero mwese mukoma dukurikirana muce ku 94 ibice 9 ndahubwiye ko tumaze kwinjira tumeze fresh sana ako kandi kundi ruhande sindi jenyene ndi kumwe na mugenzanje Dorsi no kundi wande ndi kumwe kandi Afishu na Afira cyangwa mwite Afishu uyu munsi rero ni turi twenyene turi kumwe rero n'abatumutumire turi kumwe n'umutumire radasanzwe ni gwa rudogo rero ni gwa rujama ngo ngaho mukamengera umwe rubandanye rubikora fresh sana rudukura muri systeme z'ubugari rukarutwara muri keke rukarutwara muri gato zimeze fresh sana asekise kijaja ni nawe nyereka tumuha umwanya nawe nyene aramutse abantu bariko badukurikana kakanya oya umusaza doza akajwi basi hoho doza akajwi murakoze cyane urakoze cyane gose nawe umusaza naguheruka uteragira kayobe yego yarasa gute ewana kijaja le plus noir de la planète karimbo rero ka Redemption Voice rero kumwe na Apollinaire haleluya nakembo kameze neza sana rero ndakaguture uri kurankurikana kano kanya akagufasha kugira ibihe byiza n'amagara meza ubandanye uryoherwa nakubwiye ko ntari jenyene turi kumwe n'umutumire nukorongo nyuma yo ko tumubwiye yuko rongo ibintu ngo vy'imingo vy'imikate ngo n'ibintu vy'ubugari ngo tubihimbye yavuze ati Jeff Marika nze kwemeza umujournaliste muri Black FM yagutya azozera avuga ivyazi oya yararavye amatama yawe igituma vyubuha acavuga ati reka nongeremo akabijya kuri zagati ndakubwira uyu mugabo ntafyina uyu mugabo impamvu adafyina je bugana inzu kubige bintu byo gufyina ata none ngira imbere yacu rero umva kuba kavugiye wazoyibona basi oya vraiment twakayimusabiye aje abikora ndafise ingwaniro yo kuvuga guza bambabare ntagira ko mvuga guzwa yiri imbere yanje sinzi yariyo nanje nabo turi kumwe nibazi yariyo twihorere ni carton jaune hejuru naho hari korera akantu je sais pas voilà aroro twatundira abanyagisagara barisha je sinzi uko sinzi utwari two gusa ariko umugambi w'Imana suwejo nawe uyu munsi rero turonka chance rero yo kujya ku mutsima babita umutsima nyabaki umutsima usobanutse uhinguye voilà ni Gateau rero imeze neza sana ndakura uyu munsi ndayirashe je rubambo rero umunsi ndakubwiye uko nganda yabirize muri soza Black FM ni Gateau imeze neza cyane gose rero twababwiye uko kijaja rero ari umwe mu bajene bitawe y'abentrepreneur bakura amagato meza cyane yatwibagije imikate yatwibagize ubugari bwo mu makati agenda atandukanye atwereka yuko rero ibintu bikwiye genda fresh sana tuvuga ati Gateau yanje ni internationale Gateau yanje ni mpuzamakungira iri certifié iri irazivyo iri riche en protéines en vitamines et en quoi en calcium magnésium wabimaze none anuko bati ko ibona rero tubatumire baze kuja kuri page Facebook YouTube n'ahandi bagende barike Black Media baza gusanga rero ibintu vyemeze neza sana video no baza kwisanga rero tumwe turakatagura igikeke kigatoro cavuye kwa Kijaja le pâtissier Kiri frais. Ni kiri frais. Ega kuri yitwa good. Hari aka bleu, aka blanc, aka bleu ciel. Aka bleu ciel. Ciel comme bic. Voilà. OK, naka bleu bic sha. Naka blanc. Hejuru anditse ko guti. Hejuru ndabira sha. Ndabira ng'ivyonzi jewe ndakunda ivyonja. Black FM. Dorsi. Ni mu dusomere. Ariko na Dorsi. Ariko na Afila. Oya sinde mwana neza byanditse ako naco pimpote nivyanditse ko ndaza kubijya tu ndaza kuyigendagana nabwiye ko ntagenda ntayabije uko bikose tumushimire cyane rero twababwiye rero sinzi ko Kijaja afise icavuga nge imbere ukagira icavuga twababwiye rero mu minsi heze yaje ngaha mu kiganiro ca PM show turababwira ivy'amagato yiwe ukuntu biteye amara avuga ati ntivyo kwijana ntavuze yuko rero ntayizanye abantu bayige ko bayumvirize hama bavuga ivyo bazi Kijaja sinzi ko ufise ucurenza ko musaza mbere ko twitabagura merci cyane kumva ndonse jambo ndonse akaryo ko ijiganje gusubira guca kuri no samirizi voilà hama nta kindi kirushirije nko guhimiriza wabonye wakera rero hama c'est simple normal ntabirefu ni mugige hama mundeke jewe mwabivuze kenshi mwabishize ku mastati kenshi
mama muhimiriza abakunzi banyu kwitwarika gufungura amagato yo kwa Kijaja naciye nshima uno munsi kubatera kapetiste surprise. Ndavize ikibazo iva Mukamenge canke Mutere? Mukamenge. Yo ni Nyakamenge. Oya ni kuri siège twe turi kuri siège. Ego. Irafa pasi yatubwiye ko mu Butere afise ama ice cream atrazana y'amagato. Byose biri. Abo byose birahari. Oh wow. N'amavuta byaye rero n'amata by'amavuta. Voilà. Siège. Birakomeye. Cyabumva rwari mu rubambo sasa. Itigeza kuva kuri siège kameme. Yes, nuko mwavyumvise rero tugeza cyangwe tuyikati urumva twebwe nitubaha ko nta kundi mukamwishaka ro muzogenda hajya ro kwa Kijaja. Sinzi Kijaja ashobora kuduha adresse neza akadusubiramwo abatari bavyumvise canke abadufashe no kandi mu no mwanya abagaca bumvira. Yego twebwe dukorera hano hatatu kuri no mwanya hari mu Kamenge muri Kamenge Business House hakaba hari no mu Buterere mu Islamique uri kuramanuka mu Buterere cya ku Mutakurare yari etage ya kera ni munsi yaho rero utangurira ko hariyo no mu Mirango munsi yo kwanda mama hoho ni hakera cyane usanga uko hariho no bana naratanguye Maison Mère. Ego ni izo adresse zitatu turadushishikara guhimiriza abantu bose bari mu micungararo cyane cyane nka muri Noro mu buseruko bw'igisagara ca Bujumbura ni bake batatuzi ni bake batama baje ariko twama tubahimiriza kwa ego tugatahuza yuko no muri radio ushobora gufungurira yakagato tugatahuza par exemple twebwe tugaduga abantu bo bari bazi nagani busaba ko badukurikirana uko ata anniversaire muri Black FM ntayihari na Gateau agakado bakitoza mu kaganuke naga surprise nakaganuke duhawe kugira ngo twumve PM show yagize anniversaire PM show yiki nayo anniversaire yo kugira ifise abamenyesha makuru beza siko bazi gutwika oya batugome mbega barabanya umugore yatwaye indatabiri kare uko nuko rero tugeze igihe cy'isaha 9:16 mwamaze kuvyumva rero turi kumwe n'umu entrepreneur akaze wosundiro ni KIJAJA le pâtissier un grand pâtissier je riko ndamwita rero le patron a ajouté voilà l'homme fortement noir ako kandira duhari ro Gateau yera abonye gatukunisa ibaze saka blanc belge saka blanc cassé et kada umuzeruka ngaha yavuze ati je ndababwire ati amacouleur yose rangiyera gushaka ku magato timugwageze ko jewe nambere isagato yanje na couleur noire uca uvyumva nyene ko haca hasha oya uretse yuko iteye akayabago iteye nakamwemwe hari ukuntu numva ndiko ndamwemwa nuko raba ariko badukurikira ariko ndabasobe bamakanya ca dusura Gateau ndabate mwanyaje kuko je sindayumviriza je nubwa mbendiye kuri Gateau mbambendiye kuri Gateau na ganse bagenzanje dukwana muri PM show anze begere pembeni amajeni korera ibarahama ndaza kuba feedback mu kanya gatoya sinteba ndaza kuza kwabwira uko nayisanze naje ndari mu bazi karubugari ntabyo nzi ukugene douceur imeze mu muhogo kugene nyene tuvyumva kene kashungurutse eske kashungurutse nk'amazi akanye ariko rero akagato rasaka barabashozesha batuzana ikiga Kijaja tekana we na ushaka gupfundurira nganye ibintu byose reka ndababwiye ko dusubira mu kanya isaso ndababwira uko nasanze no Gateau turasubira reka ndabasigane mukama rero ni indirimbo ya fresh sana ya Benturo ati ayo mugabo nayo murara mugifu mbega barabanya umugore yatwaye indatabiri mbega barabanya imarira mu muntu yiyitariye Mr. Chauffeur gabanya ko kariro society nisho pende yo kugumiraho ibi bihe tugezemo ni nka bimwe by'abagaratiya aho abana batreking ukamengo nibo nyene bagana zino bia
matara katika kati kubega fisiki susu sinkijabana kuko basonga na tukutuku imiziki muri band rasatan mi band ibendera ry'umudari sawuni tagira masai Mr. Kiki kawanya ko kariro umubiri nisho diabeti nayo ngumiraho ibi bihe tugezemo ni nka bimwe by'abanyegiputa aba nabo mu kibabi mukumbu n'abasimba urukuta ibi bihe ni bimwe byavugwa n'umuhanuzi Eliya ko hari ubwoko bw'Imana buzova i Burundi bugana Serbia. You're now tuned into the #1 hottest radio station. Visual love and production. mbeko mbona wiyiciriwe umuziki uravuga ukamengo ntituri kumwe erekura menya umuntu abaho rimwe gusa kumbura wihebe igishoboka erega kwisi ntawe uzomara imyaka ijana n'ubuzoyishitsa buzoba ari ubuntu bw'umukama by'ubuzima mu kuzimu ntabiriyo by'ubuzima mu kuzimu ntabiriyo chegeza 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 Guiyimye azohano muyahuye usanze ubizi reka kwibanira nyamucamwo rutaraza usanze uzi yuko atawurugura kabisa niwihe ukibishobora kakabara gasongo dusaga ntugweze mu mitima niwihe ukibishobora kubukiriho n'ubuntu bwarugira none y'ubuzima mu kuzimu ntabiriyo chegeza yeah chegeza 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 kakabara gachupa chegeza nuziwe chegeza wape chegeza yes chegeza kumita chegeza weka weka wewe chegeza tubonge Kamilia naomba tubonge Mungu Baba wilonge Gospel time now oh Lord Nina wewe wa kweli katika wote, ninaye ni wewe, ananipenda kamili, bila kipimo nanipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone, nikupe vyote vyangu, nikupe chochote,
unachotaka chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu